So ladies and gentlemen, madames et messieurs, mabibi na mabwana, nongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro. Nongeye kubaha ikaze kuri plateau yacu ya Nuja Entertainment. Kino kiganiro turashoboye neza na neza, urabona ko abara makuru menshi tukagenda tubahereza ya entertainment na showbiz, tuko turaganira ku muziki wa 2-5-7. Ariko wamaze kunyumva n'ijambo of the MC Voice of the Money, Mike Masterpiece, keeper motivated champion, ntari yatojwe Animal Odeze. No musere tugira twibaze kuki? Tugira twibaze kuri Isanganiro Award ni competition neza na neza itegurwa na radio television Isanganiro. Bikunze ni competition ngaruka mwaka, ni 14e edition ya Isanganiro Award. Twe turabe uko vyifashe, mbega indirimbo zabaye nomine nizahe n'abatabaye nomine n'amakenga benshi bafise. Mwirika ko last year yari yatwaye Pastor Lopez ku ndirimbo yiwe neza na neza, yari meze neza cyane. Nivyo rero tugira turabire hamwe, so asseyez-vous confortablement et c'est parti. So sasa rero nkuko nemeje kubivuga, ni Isanganiro Award ni competition ngaruka mwaka, ni 14e edition. Urana kari competition ihuriramwo abaririmbyi bakoze neza mu mwaka, hama bagahabwa ubushimwe canke se agashiruka bute amabahasha na awards guest tandukanye. Mwagiye mubibona kenshi, mwibuka last year yatwaye Pastor Lopez, hama no mu mwaka weze wundi imbere ya Pastor Lopez ruka ko yari yatwaye Fernando. Ariko ino munsi benshi bakibona urutonde rw'indirimbo zasohotse benshi bagira dute. Tugira dura ku ndirimbo ya mbere yabaye nomine. Muraza namwe muraza kubona hagiye kuba haba ikibazo, duce turaba n'abaririmbyi batagiyemo tuzi bakoze neza neza, twigira hamwe ati mbega vyagenze gute, mbega n'igiki bisunga kugira ngo umuririmbyi abe nomine, cyangwa indirimbo y'umuririmbyi be nomine muri Isanganiro Award. So let's go tugira turabe. Iya mbere yabaye nomine ni ya Kirikwakiri ahanihe, iya kabiri ba nomine ni Christophe ya Salbi, iya gatatu yabaye nomine ni Amejibu ya Victoria's Team, ya kane yabaye nomine ni Babi ya Linoji, iya gatanu yabaye nomine ni Kurutare ya Alvera Muhimbare, iya gatandatu yabaye nomine ni Yeshua ya Samuel Preze, ya yindwi yabaye nomine ni Umwizigirwa by Chanel Ndayikeza, iyo munani ni Mivida Wistizana, harabani ya Lekasha ya D1 na Burundi Bweza bwa Troupe Amagara na Konsa ya CG na Go ya DJ Feedback na Agira, hamwe na Selavi Amoni ya Flay na Linoji, hamwe na Papa ya Victoria's Team. Urumva ababani mu kugarutse kabiri turabona yitwa Mjenzi ya Davidi wa Bisa na Eddie. Turabona yitwa Turi Ivyabona ya Redemption Voice, turabona Sambore ya Dramati, turabona yitwa Connection ya Divine na Leonidas, turabona cyane ya Melanin Boy, turabona Gakado ya Salbi na Moni ya Flay. Ni top 20 yizi ndirimbo zigiye kuba zihatanira ino award yitwa Isanganiro Award. Ni zino ndirimbo zabaye nomine muri rino higanwa. Benshi bagiye bavuga ati mbega kugirira higanwa kugira ube nomine muri rino higanwa bisunga iki? Nanje nico kibazo mfise, kubera ko twabonye abaririmbyi bakoze par exemple nk'aba ba Benturo, twabonye ba Izere, twabonye ba Vanya Ice, twabonye ba Madibada Classic, twabonye ba Adric Hakim yakoze neza cyane muno mwaka, twarabonye ba Izire, ba Melodica na YM Music. YM Music nayo itabonetse ariko yari kuba nomine kuko yakoze indirimbo zigira huri zitatu n'abatari zibiri muno mwaka, kandi zarashitse kure. Tugacaye tugarukare mwino top 20 izi ndirimbo batoye. Par exemple nk'iyi Amejibu ya Victoria's Team uno mugwi wagarutse kabiri, izi ndirimbo zibiri nizo zizohatanira. Ni kuvuga umuguri inzu garuka kabiri, haba hari iyindi abandi baririmbyi ni kuvuga bononeye babuze umwanya kubera aba. Tugiye kuraba none nk'iyi ndirimbo yitwa Yeshua ya Samuel Praise, bantu b'Imana, ego ucanga sekira na gospel ntawe vyanse, mugabo hari abarindi baririmba nka Victoria's Team niyo yari gusegudukira gospel. None nkino ndirimbo ngo Yeshua ya Samuel Praise, tugaca turaba ni ngo Umwizigirwa ya Chanel Ndayikeza, tugaca turaba ni ngo Mjenzi ya Eddie na David wa Bisa. None nk'izi ndirimbo nk'izi zitwa Connection ya Divine na Leonidas, nk'izi ndirimbo
wombwira gute ko zari kuje bari kuba nomine ba Benturo batagiyemwo, ba Madiba batagiyemwo, aba ba Izire Adric Akim ukamwira ko batavuyemwo? Ni cyo gituma twama tuvuga kandi benshi baba babigaruka. Ubundi ikwiganwa rigena ribana igihe kinini niko rigenda ritaka novera. Abantu b'Imana turibukanya igihe je nabonye ba Emerson batwara Isanganiro Award, yari award iri ku rutonde. Turibuka n'abandi baririmbyi bagiye batwara Isanganiro Award, wasanga ari ibintu biri ku rutonde kabisa, kandi wabona nta bantu bidoga. Ariko urutonde rumaze gusoka ku munsi w'ejo, abantu bose baravuze ati ibi bintu ntibibaho. Ntiwombarira ko aba baririmbyi nk'aba ba Samuel Bande bashobora guca kaba ba Benturo ari abaririmbyi bakoze cyane, bakanasohoka bivugwa ko hari na collaboration bariko barakorana n'uwitwa Mbosso. Uwo mujama Benturo ni no mujama bipambanira baba New Respect bariko biyipambanira, atana management bafise mugaba bwipambanira. Ariko gacu usanga hariho ama competition nkaya abakenewe ku muririmbyi kugira ngo agire inguvu canke ingoga zo kugira aguma akora, ugacu usanga bariko bara class. Ibi bintu biraza gutuma abaririmbyi bamwe bacika intege, biraza gutuma abaririmbyi bamwe bavuga ati ibi bintu nibiba. Nta muririmbyi n'umwe arasori inani yo kwidoga, ariko natwe ngo tubibona turana ko hano hantu hatameze neza cyane. So reka turane ukuntu bizogenda, ariko mushishikara kuja gutora indirimbo mukunda kugira ngo bize bigene neza cyane muri no higanwa. Kandi biranuganurwa ko uzoba wa mbere azohabwa umuduga. Ntitware tumenyeye babaha award hamwe na envelope nyene iki n'amafaranga arimo, ariko bazotanga umuduga kabisa. Urumva ko ari higanwa rikomeye cyane kabisa uno mwaka. So ladies and gentlemen, nkuko twama twabikoze, tuba dushaka kuzana aba upcoming kugira ngo umwe wumve ko bashigikiwe. Hari urwaruka ruko rakora rumeze neza cyane, ni umwe mu baririmbyi bariko barakora neza cyane, ni new generation. Tuba dushaka kubashigikira kugira babone ko natwe ivyo bakora tubibona cyane tubashigikira. So bamwita Foshizo afise indirimbo yitwa Oh Lord, indirimbo nziza cyane kabisa. Urana kari umusore ariko arabikora neza cyane, yitwa Foshizo the one and only. Reka tumanze tuyumvirize and then duce tugaruka. Let's go. Abantu babayikundi ibintu bibindi kubera ubuzima tubayemwo, mitani Bujumbura nishaitwa mahibo. Voilà, nino ndirimbo yitwa Oh Lord, indirimbo nziza cyane ikoze yanditse neza cyane, uburyo imasterinzemo kabisa. Urumva ko ari indirimbo ikoretse kabisa. Urana kandi umuririmbyi yakoze neza cyane. Ni indirimbo abantu b'Imana shishikariza abantu vuba irasohoka kabisa. Muzube muraja gukora subscribe ku rubuga rwa YouTube yitwa Foshizo. Urana ko ari indirimbo nziza cyane. Bano bajama ntaco batariko barakora kugira ngo umuziki wabo canke umuziki wa new generation ugume ufise inguvu. No Foshizo ino ndirimbo yanditse neza, kandi ni indirimbo ivuga ku buzima bw'abantu bwa misi yose. Viko hantu urana ko namba uri muto uraza kwisangamwo, namba uri mukuru uraza kwisangamwo. Ni indirimbo ihanura, ni indirimbo yigisha buri muto canke mukuru. Yes, ni Foshizo. Urana ko ari umwe mu baririmbyi bameze neza cyane. So nabo tuba tukene kubashigira, nitwo guma tuvuga bakuru, naba turadushaka kubavuga kugira ngo bumve ko bashigikiwe. Ni Foshizo kabisa. Mukomeze kumukurikana ku mbuga ziwe zose za asanzwe akoresha, aba Facebook, Instagram na YouTube n'izindi nyinshi agiye akoresha, yitwa Foshizo, kugira ngo bigende neza cyane. So ladies and gentlemen, reka ndabashimire mwakoze cyane kunyumviza kuva igihano gitangura gushika gihere. Ndabashimiye cyane abantu mwabanye nanje kuhera neza ntangura kuvuga mukumviriza. Kandi zose mu biganiro bigiye bitandukanye, hari Jamal for the MC for the money. Zose mu bindi biganiro bigiye bitandukanye na kuri New Entertainment. Hasta la vista, peace out.